Uru ruganda twateguye uno munsi rwari ahanini ruhuza abakozi b'urwego rwa AREN, harimwo abakozi n'abasanzwe bari mu rwego nshingwantwaro kugira ngo turabire hamwe aho tugejeje ikivi. Tumaze kubona aho tugejeje ikivi duce turaba kumbure n'inguvu zisumbirije twoshiramwo kugira ngo ejo aho umwaka ukurikira guca utangurira tuzoshobore kuduza ikivi kandi ku buryo busumbirije. Iyi nama ku by'ukuri tuyiteze ko ibintu bihambaye cane cane ku bijanye no gukarihiza ubwenge abakozi b'urwego wa AREN, cane cane ku bijanye no kungura ubumenyi. Urabona muri AREN hari abakozi twari abakozi 31, ariko muri abo 31 10 nabaheruka kuronka akazi mu misi iheze. Byumvikana yuko bakeneye izi nyigisho kugira banagura ubwenge, kugira bakarisha ubwenge, kumbure bize bibafashe mu kurangura imirimo n'akazi ka misi yose bajejwe muri runo rwego rwa AREN. Regideso na AREN biratandukanye cane dufatiye ku ma mission ya rimwe n'irindi. Regideso ijejwe kugwiza, gukwiragiza no kudandaza amazi meza n'umuyaga nkuba, ariko AREN ijejwe kugenzura, kumbure igacira biti mbega kumbure ukuntu Regideso iriko iratanga amazi meza, iriko iratanga umuyaga nkuba, iriko irabidandaza vyoba bitangwa ku buryo butumbereye neza, amafagitire yoba kumbura harugwa neza, abakeneye ibyo byose baba bironka kumbura atangorane zigiyemo. AREN rero ntisa na Regideso iradandaza, natwe dutegerezwa gukora ikintu kijanye no kugenzura, naho dukorera mu bisata bimwe turi no mu bushikiranganji.